no kuvuga rero nawe wewe wahunze abandi barapfuye wowe uracariho ugirirwa amahirwe ugenda hanze uri gukora iki kugira ngo ugaruke guterera mu gihugu c'amavukiro kugira wa wundi murundi nawe agira ubuzima bwiza. Hari abantu bashika bagahaga kwera ubu benshi barahaze vraiment baravyibushe basa neza umugabe kibarangana amajambo menshi gusa muga ntibibuka bati bunya narigeze kuba ngo imvunje bunya narigeze kuba ngenda migroupe bunya narigeze kuba nikorera ibintu amasaha n'amasaha narigeze kuba nandaze tomata hano baravyibagiye. Ubu rero umwanya wo kwibukanya yuko kugira ngo dutere mu gihugu cy'u Burundi banza kwiyubaka twiyubake tugira aho dushikira tuvuye hiyo hanyuma dushitse mu gihugu duterere ni rero ciza uzotanga wese azobafise ico dukeneye nabivuze nike yababwiye nubumwe ico nico kintu tugomba guhurira kigira kabiri dukeneye ni development kuko nabibabwiye hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'umugambwe hari abantu igihugu bagifata bakacitiranya n'idini hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'ishira hamwe igihugu kidusumba twese murabizi imigambwe iraza ikavuka igakura igasaza igapfa ivyo ni mubizi idini riraza rigakura swata abantu bari muri ryo bakaryana bigasambuka mugabe igihugu kiguma kihari ni impese ya twese twebwe rero ico tugomba gushira imbere nk'abarundi ba mu mahanga bakari bakorerayo nuko tutegerezwa kuraba ubwa mbere nta mahera azova ngaha azogabugwa mu mufuko w'umuntu tubanze tucumvikana na mahera azoguma akora ibikorwa rusange terambere rusange agaruka kuri babana mugani ico gitumu watanze mu kubaka ino nyubakwa azori membre d'honneur imyaka yose nico twanabwira abantu bo hanze bose nimwandikisha amazina yanyu kuko nta murundi wo hanze atagihambaga y'amadolari 10 cyangwa 20 ku munsi barayarya ayoshize mu marudu 10 ngena reka rero tuyashire muri iki kintu tuzo mwarabonye ibintu by'ibitoro la diaspora nibo bantu ba mbere igihugu mu iki gihe bari ngaha bashoboye kuduha karubira inshuro zika kuri 5 nivyo ni cyakwiye mugabo je nagira afate kano kanya nshimira inzego z'igihugu je saisis vraiment cette occasion tubashimire cyane kuko umu diaspora wese yaje hano yavuye hano abonye ko ari considéré twarabonye ko hariho n'abarundi vyababaje bavuga ngo kubereka aba diaspora gusa barabivuze gutyo narabumvise kuko nari mu bariko babitunganya turabakane ko bigenda neza ivyo barabivuze mugabo nagenda babwire yuko iyumvira umuntu ni vyiza ko abarundi bahanze bayizirikana kuwo munsi ni vyiza ko abarundi bazirikana igihugu kuwo munsi ni vyiza ko abarundi bagaruka bagasangira kuwo munsi mu ntumbero yo gukomeza ubumwe ni vyiza ko abarundi kuwo munsi nyene bagaruka bakavuga bati turabaho tugeze cya gikorwa cyo kwitangira inyubako kugira utaratanga utagira promesse uwo munsi nyene aca yitanga. Iyo tariki ya 26 twifuza yuko umurundi wese ahari hose kwisi azofisa akadarapo k'igihugu avuga ati ndagukunda Burundi igihugu c'amavuki. Uwo munsi uzobuhambaye cyane twifuza yuko abarundi bose aho bari kwisi cyane cyane abarongoye abandi batangure kwitegura uwo munsi bategura ibanza bazohuriramwo kugira uwo munsi uzo umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi na diaspora yacu. Twifuza yuko no mu Burundi nyene tuzotegura ikibanza abarundi bazohuriramwo ngaha mu Burundi mu ntumbero gusangira akanyamuneza ko kwiyunga no guteza imbere igihugu kubaka diaspora ndundi no guterera muri ya nyubakwa twifuza. Ibiranga ino nyubakwa rero twifuza izoba iri kirubakwa kuva uwo munsi twatanguye nuno munsi nyene itariki 2026. Uyu munsi twifuza yuko namwebwe aba journalist ico tubasabye nuguposta cyane iki kintu cy'uyu munsi mukuru w'abarundi Burundi Day. Tugomba yuko umuntu wundi wese azoba ari kwisi azovuga ati yes uburundi bwahinduye ingendo abarundi bahinduye inyifato abarundi bari muri vision 2040 2060 nukuvuga barangwa n'ubumwe barangwa n'urukundo barangwa n'ibikorwa batarangwa n'akarimi gusa. Ivyo rero tuzobibona kwisi ivyegeranyo mfata kibanza mwebwe aba journalist n'abandi bose tubasaba yuko igihugu ku kindi muzodufasha gushira habona intonde z'abitanze n'intonde z'amafaranga yagiye aregeranywa kuwo munsi. Twifuza kwegeranya imiliyaridi n'imiburiburi 50 kugira ngo ino nyubakwa tugomba kubaka tuyubake kandi mu mezi 3 birakunda hamwe umurundi wese aba hanze yovuga ati je ndatanze $100 ndatanze $50 ndatanze $100 ndatanze
umuriyoni umwe wese uko abishoboye kuko Imana ntiyaduhezagiye uko urugero rumwe. Iryo sorosoro tugomba gutoza mu bihugu bitandukanye, ntihagire umuntu yibaza ko amahera agiye gutoza agiye kuja mu mufuko w'umuntu canke azozimangana. Ingene twabitunganije rero, ubwa mbere nuko amahera atozwa igihugu ku kindi, hanyuma intonde zigakorwa mu gihugu ku kindi, hanyuma izo ntonde zivuye mu gihugu zikaja ku mugabane wa kontina, zikava ngaho zikaza mu biro vya diaspora ndundi, hama nabo bakagira intonde. Ariko kandi kubera ko twasanze henshi abarundi baba mu mahanga badafise amakonti, amabanke y'amashirahamwe bahurikiyemwo, amahera mwamwe twaramaze kubiganira na bamwe maserukizi b'u Burundi ko bazodufasha ico gikorwa, kuko ni igikorwa ciza ca diaspora, ariko kandi iki gikorwa tugishitseko ni igihugu kihungukira. Nico gituma tuzokorana n'ubuserukizi kugira ngo aho badasanzwe bitunganije bashobore gucisha uburyo bwabo muri ubwo buserukizi kugira ngo badufashe gushikana ubwo buryo mu gihugu c'u Burundi. Hanyuma abazo batanze bose tuzoshiraho database logiciel canke ico bita software ijejwe iki gikorwa cyo kwegeranya uburyo bw'inyubakwa ya diaspora ndundi. Ariko kandi ico gikorwa nyene niho umurundi wese yatanze intererano azogenda agashiramwo amazina n'ibindi byose bimuranga kugira arabe ko ari ku rutonde rw'abantu bose bagiye barayitangira ino nyubako. Bishitsa ntinibone akaca atera kamo izindi ndongozi ati yamara jewe muri rya rutonde sinibonamo. Tugomba rero ko tugira ikintu citeka cyubaka igihugu, cyubaka abarundi. Akamaro k'inyubakwa rero nakahe? Ubwa mbere ino nyubakwa izokwakira inama mpuzamakungu, zaba z'abakuru b'ibihugu canke z'ugwaruka canke inama zarizo zose mpuzamakungu, kuko ino nyubakwa tuca tubaha umu engineer wacu aca basigurira ibigize ino nyubakwa kugira ngo ababwire ingene bizoba bitunganijwe n'ingene byose bitegekanijwe bizoba muri iyo nyubakwa. Nariko ndavuga nti rero benshi baribaza bati ntanzi dora jana ryanje tuzohurira mugana nanje nkaca nibaza nti none ati none ufashe kuri ufatiye kuri ku madini tugere ku mizirima, imisigiti myiza tubona iduga yubakwa n'abandi, tugiye muri katolika amakatedrale meza c'imiliyaridi yubakwa n'abandi, tugiye mu bakizwa ajya ama paruwase nyambara ama misiyoni yubakwa n'abandi, tugiye mu migambwe zirya nyubakwa zose tubona zubakwa n'abandi, tugiye mu mashirahamwe nka akomakomeye nka ONI zande tubona baje mu Burundi bafise ibizu vyiza vyubakwa n'abandi. Mu majambo makere iyo umuntu abaje ikibazo nk'ico ucubanza kwibaza icatunyuza kwisi, waje kwisi kubera iki? Ni vyiza ko waje kwisi kugira wubake, ugende uterereye mu iterambere ryo kuri ino si, hama ryo kwisi rihera hanyene, nico gituma umuntu atanga ishikanwa mu ishengero hanyuma agaterera hageze ibikorwa byo kubaka kugira ngo abone ahasenga ari ahantu hazima. Nta murundi rero numwe wo hanze numwe atonezerwa abonye ikintu nk'iki cyubatswe aje mu Burundi bamaze ati mbeho uri mu diaspora, atego mu diaspora kubera ko abona ikintu ciza cyubatswe. Majambo makere y'intubaka tugomba twubake ni cirore, naho twese twibona mu nk'aba diaspora kujya amashengero yubaka, amashengero umwe wese agatanga ico ashoboye kuronka Imana yamuhezagije. Nibiro nivyo tugomba gukora, kujya abantu baterera mu mashirahamwe atandukanye, nibyo tugomba gukora. Umurundi wese ahari abanza atange akantu kose ashoboye, hanyuma rero akarusho nakaye. Ubwa mbere waratanze uzoba uri mu rutonde rw'abarundi baba hanze, bizotugora cyane guhamagara indongozi za diaspora ugize ikibazo utubwira ngo ndi mu diaspora, inyubakwa yarubatse gahera tutabonaho wewe izina ryawe ryanditse. Tubasaba rero aba diaspora ubwa mbere bose kwiyandikisha, umurundi wese aba hanze basi nubwo utavyumva neza iyandikishe mu gutanga idolari rimwe, basi wikureyo izina ryawe ribemwo kugira ngo ejo hagize ikiba nawe uzuharugwe mu bandi. Kujya mwandikisha amazina yanyu mu mashengero no ngaha nimwandikishe izina, kandi kino gikorwa ni ic'Imana, ngo ndababwire kandi ibi abantu bose bavyumve ko wac'Imana kubera iki. Mwese murabizi yuko abarundi baba hanze umwe wese arafise ingene yagiye, kandi benshi bagize amahirwe bavyisangamwo, nta ruhara babigizemwo.
hariho rero abantu intambara yateye hanyuma barahunga hama basanuka bari mu gihugu batari biteze none si umugambi w'Imana mwibuke bari bageze mu gihugu ca Egiputa abanyamisiri barabisirayeli abanyisirayeli voilà hakuri bincanga gato muga iyo histoire west wayumva hageze igihe babwira bati nimwarya mugahaga muze mwibuke Imana yabakuye he muri Egiputa no kuvuga rero nawe wewe wahunze abandi barapfuye wowe uracariho ugirirwa amahirwe ugenda hanze uri gukora iki kugira ngo ugaruke guterera mu gihugu c'amavukiro kugira wa wundi murundi nawe agira ubuzima bwiza hari abantu bashika bagahaga kwera ubu benshi barahaze vraiment baravyibushe basa neza umugabe kibarangana amajambo menshi gusa muga ntibibuka bati bunya narigeze kuba ngo ayimvunje bunya narigeze kuba ngenda migurupeko bunya narigeze kuba nikorera ibintu amasaha n'amasaha narigeze kuba ndandaza itomata ahantu baravyibagiye ubu rero umwanya wo kwibukanya yuko kugira ngo dutere mu gihugu cy'u Burundi banza kwiyubaka twiyubake tugira aho dushikira tuvuye hiyo hanyuma dushitse mu gihugu duterere ni ko rero ciza uzotanga wese azofise access kuri iyo birthday azokwinjira mu diaspora tumugira ati karibi wanyu nta murundi numwe wo hanze azogira ikibazo yaratereye muri ino nyubakwa ngo tuvyemere oya tuzogerageza kugira uwo murundi turabe ingene tumufasha mu bihe byose yogira ikibazo haba ahari hanze canke muri kino gihugu cy'u Burundi ivyo ni ntabanduka ica gatatu umurundi azoba yatanze azofise access ico bitabwira discount no kuvuga nimba amashambre nko mu iyo hotel tuzoba tuyatanga ku madolari 100 urashobora kuzotanga meme $80 discount ikindi naco nivyo gufungura nuko nyine hanyuma nubundi bundi cyo bita amakrebe y'aba diaspora azoba ari karakogwa ngaha mu Burundi hanyuma azoba afise access gushira umutahe wiwe mu bikorwa vy'iterambere bindi kuko bisivyo vyonyene hazoba ikindi gisata cyo guciramo imitahe kwa barundi bahanze tuzana amahingurira komakomeye ivyo byose bizoba muri bizovana n'ungene umuntu yitanze hanyuma rero hana amahera umuntu azotanga menshi bikazogirwa amahirwe yo kuharyama no kubuntu no kumwakira ku kibuga c'indege muri protocole za VIP hanyuma hazobaho n'ikindi kintu cyuko umuntu yatanze amahera menshi cyane nawe meme dushobora kumushira mu ntwari z'abarundi baba hanze bagerageje gutahuza abandi barundi igikorwa cyo gukunda igihugu no kucitangira aho nabo tuzoshira ahabona amafoto yabo tuvuge tuti abari mu ntwari za diaspora harabo tuzokwitare membre d'honneur kubera ko nabo nyene batahuye bongera baritanga cyane ku rugero rushimishije iyo migwi yose tuzoshira ahabona muzobibona very soon hanyuma ikindi gihambaye nuko abantu batovuga yuko gusa iyo migambi ya diaspora gusa mu myaka 3 dufise umugwi wa mbere ni wo kunga abarundi no kwubaka ino nyubako umwaka wa kabiri tuzoshira ingufu mu gushira hamwe imitahe yacu ariko ntuzoshira umutahe mu gikorwa kizokwitirirwa abantu baba hanze tutakubonyemo umugambi wa mbere w'ubumwe no kuvuga tutakubonye wewe nta bumushaka wewe ntushaka iterambere wewe ntushaka ko abarundi twiyubaka urugamba rero turimo nubwo abarundi bose tuzoba twumva kumwe ivyo bintu ikindi gihambaye umwaka wa kabiri ni gushira imbere ivyo bikorwa mu burimyi n'ubworozi dushamwe ingufu cyane kugira ngo abarundi bo hanze rano ko baza basa neza bavyibushe basa amagara meza tugomba yuko no mu Burundi abarundi bose mu mwaka ukurikira bose bazoba ari abarundi batejwe imbere na diaspora mu bisata by'uburimyi n'ubworozi kugira ngo natwe dutere muri ico gisata ntagire umurundi asubira kwicwa n'ubukene canke ngo abeho nabi ko buri byo fungura umwaka wa gatatu azoba ari umwaka rero zoba tutanguye kuzana amahinguriro muri kino gihugu no kuvuga iki kintu tukagishobora n'urugero yuko n'iyindi migambi icishoboka naho rero dufise tugomba ko tugira iki kitubera akarorero comme indicateur tuvuge tuti tuvuye aha ubu turiko tugana hano na hari diaspora irafise ingene izwi muri kahise kumengo ni ikintu c'umugambwe uyu canke uriya mu bintu twumvikanye muri diaspora ubu nuko ikintu haba ari imbuga zijya amagroupe n'ibindi duhuriramo twese kirazira kaziririzwa ko hari ikintu c'umugambwe uyu c'idiniri cishira hamwe bizamwe hazamwe ibintu bibiri ikintu gihuza abantu no kuvuga ibintu d'ordre social biduhuza
canke hakazamwo ibintu biraba diaspora canke umuntu wo mu diaspora yagize ikibazo kana kugira ngo ashobore gufashwa. Nivyo vyonyene, ibindi vyose kuko ibintu nabonye bitugora cyane cyane mu twebwe abarundi, bitugora gutandukanya kugira ico no kwita akarimbi hagati y'ikintu n'ikindi. Umuntu ari mu idini ashashaka ko iryo dini giwe cyari domina, umuntu ari mu mugambwe ashaka ko umugambwe ucu domina, umuntu ari mu mwishirahamwe kandi ashaka ko iryo shirahamwe giwe cyari domina. Twebwe no muri diaspora murabona burya abantu baba muri Amerika, ababa muri Afrika, baba muri Aziya usanga n'imico itandukanye. Iyo mico rero utagerageje kuyimanaginga ngo bihashobora kuba ikintu kimwe bice bitera ingorane. Ivyo rero turiko turabikora kandi biriko birashika ku rugero mbona yuko vy'ukuri bizoshobora kugira aho bigeze. Hari abantu bamamagaye i Buraya babonye ngiye mu nzego za diaspora bati ugiye mu bintu by'umugambwe kanaka. Ndababwiza uko nti jewe ndi umuntu akuze, ndi umuntu w'umugabo, ndi umuntu yiyumvira ikintu mbona ko kidakwiye ntaco nojamwe. Ivyo ntibishoboka. Nabigiyemo kubera mbona ko bikwiye kuko narazibonye hariya na hariya. Rero abo twumvikana nabo dukorana barabizi neza ko ivyo bintu kizira. Ico dukeneye nabivuze nike yababwiye n'ubumwe. Ico nico kintu tugomba guhurirako. Ikigira kabiri dukeneye ni development, kuko nabibabwiye hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'umugambwe, hari abantu igihugu bagifata bakacitiranya n'idini, hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'ishirahamwe. Igihugu kidusumba twese. Murabizi imigambwe iraza ikavuka igakura igasaza igapfa, ivyo ni mubizi. Idini riraza rigakura swata abantu bari muri ryo bakaryana bigasambuka, mugabe igihugu kiguma kihari, ni impeso ya twese. Twebwe rero ico tugomba gushira imbere nk'abarundi ba mu mahanga bakari bakorerayo nuko tutegerezwa kuraba ubwa mbere igihugu. Nta migabwe muzi yabaye igatwara imyaka n'imyaka none ibiri. Nimubona ko iri ukwiri nyene n'iyindi burya bizogenda uko nta inyapa de formule c'est comme ça, niko bimeze. Mugabe igihugu tugomba kubona ko kiri hejuru. Hariho mbere n'abantu bagera kure bakitiranya n'igihugu. Ivyo rero nipfuza yuko abarundi twese cyane cyane abatwita zevoliwe aba diaspora babanza kubishira mu mutwe kandi tukabera karurira abandi. Ivyo rero je mbona mu nzego za diaspora tuko turabishikako. Ico ni kintu gihambaye nagomba surinye. Ikigira kabiri kitugora mu kino gihugu ni kiyavuze cha transparence. Abarundi turafise ukuntu iyo Imana duhaye ini parcelle de pouvoir tuba dufata ibintu vy'igihugu, ibintu vyishira hamwe, ibintu vy'iki tukavyita ivyacu. Ivyo nare babwiye muri diaspora abadukorana nyamba hari ikintu gigomba kuba camere c'est la transparence. Transparence nayo irafise des piliers sur base desquels yiropozako. Ubwa mbere amategeko nukuvuga amategeko ariko yaratunganijwe ku buryo atagwego na rumwe urugwego rwa conseil des sages ntigwahoraho mu vyambere, mugabo uya niko gwego rwa mbere rugizwe n'abantu benshi. Rero ikintu twifuza twebwe bwa mbere nuko tubona ko ari amategeko. Ico ni cyambere. Kigira kabiri twifuza nuko habamo transparence, gukora ku mugaragaro. Ikintu kivuzwe kigakogwa. Nibi yariko aravuga. Turumva amajambo menshi ahana hariya. Mugabo cyo usanga ibikorwa nibiki. Twebwe rero twifuza yuko muri diaspora ivyo hapfume yako gubikorwa bibiri canke bitatu, mugabo bikogwe. Nitugume twumva amajambo gusa. Nico gituma nibaza yuko ibi bintu vy'inyubako ndakigarutseko nuko ni cirore sero miroir de la diaspora. Ni cirore umudiaspora wese ategezwa kwiraba makibonamwo. Ivyo rero bitegerezwa gukorwa na twebwe abantu bagira ikintu kibahuza. Umudiaspora wese niyaza aje mu gihugu yumve ko afise uruhara muri yo. Nibaza kwaza kubibabwira canke bazobibabwira umwanya utabonetse nuko umuntu wese bivanye n'ingene azoba yarafashe kugira ngo ibeho arafise urugero na niveau azofatirwako kugira ngo ico kintu bumve ko ari cabo. Kuko urumva tuguma dukuza ibintu cyane bidutandukanye, muga ibintu biduhuza ntitubishira imbere. Ivyo rero nabibabwiye transparence igomba kuboneka kugaragara. Hanyuma ikigira kabiri nuko umurundi wese aba hanze iyo nyubako niyabaho azumva neza yuko iyo nyubako ari yiwe. Rero mu ncamake twifuza kubarambisha amajambo, twifuza ko diaspora uko bari bayizi kera ibintu vyose mu kino gihugu byaramaze kuba polarize, politize, sinzi regionalize,
kubigira iby'amadini sinzi murazi bimwe bava ngo nyakurize hari amavuga mashasha yaje usanga hari ibintu tuba mu tuntu vraiment ataco tuvuze mugabo twifuza ko diaspora kuko mumenye yuko diaspora n'abarundi bafise ubumenyi bwinshi kandi butandukanye bakuye mu bihugu byinshi barimo twifuza ko ubwo bumenyi n'ubwo buhinga n'iyo experience iba au bénéfice du pays ivyo kandi birashoboka je suis sûr mugabo kugira ngo bishoboke hariho imico n'imigenzo bigomba kubanza kutuvamo twe nk'abarundi kuko narigeze kuza kugirisha inama muri Canada sanga bavuga bati none ugirana nande ugiranye inama na naka uco sibacha bakwitirira umugambwe kana bacha kwitirira idini kana ugiranye inama na ukabura ico ufata nico reka iratandukanye nuko diaspora yariri mu myaka iheze par rapport abarundi baba hanze na leta barafise ingene babonwa abarundi baba hanze nuno munsi barafise ingene babonwa kugira ngo byo rero mubimenye ubirabira mu bitabo by'igihugu biraba imigambi y'iterambere dufatire kuri za nkingi zitanu y'amapiriye atanu piriye ya mbere ni engagement de l'État gouvernance na transparence efficacité institutionnelle piriye ya kabiri ni efficacité économique aho diaspora iza mu bambere piriye ya gatatu ni équité économique cyangwa équité sociale piriye ya kane écologie et patrimoine culturel piriye ya gatanu rero nico bita partenariat fructueux iyo partenariat fructueux rero ugiye kura muri ya objectif 22 avuye muri ya nkingi zitanu usanga la diaspora ifise ikibanza kinini cyane muzorabe ubu uya hariho meme na politique nationale ya diaspora iraba diaspora mu bushikiranganje barashizeho direction irabi vya diaspora nukuvuga rero twebwe ubwabe tugomba kwiyubaka hanyuma inzego z'igihugu tugaheza tugakorana batadukoresha kuko twe ntibadukoresha mugabo nukoraboro kuko turabarundi kandi uri mu gihugu cyangwa uri mwene gihugu nawe utaburi mu gihugu ugomba kugumufitaniye derien imigenderanire hagati yawe we n'igihugu twe nka twebwe dufise abana hanze n'abandi murabizi neza hari ikintu kikunda kuba gikomeye ikintu bita denaturation ugasanga umuntu yarabaye denatire hagacatangura kuba ikintu bita conflit de culture abantu bose bafise abana hanze barabizi ugaca usanga umuntu si umurundi si umuzungu siki kubera iki kubera uko kuntu ataparuve na kwiro truva ngo yitore wenyene mu muco wiwe kuko umuco n'umuntu n'ibintu bibiri biri intime mariye nico gituma rero igihugu ico kintu cakoze n'ikintu gikomeye cyane natwe nk'abantu bari imbere y'abandi tugomba kubishira imbere hanyuma n'iyi migambi yose rero ikijamwo iyi nyubakwa rero burya iri mw'ivyo hamwe umuntu ari ndabakaro gasanzwe bwabaye bwa mbere murabona ibibazo turimo vy'ibitoro vya Karubira ninagira mbonce mboneraho mbere ndonka kanya gatoyi ndabivuge harabavuze ngo havugwa bibi gusa mugabo reka ndabivuge nk'ibintu bito canke bine vyerekana yuko kameme hariho ini difference itandukaniro ry'ingene ibintu vyahora n'ingene birubu parapora aba diaspora je dis bien mwarabonye ibintu by'ibitoro la diaspora nibo bantu ba mbere igihugu mu iki gihe bari ngaha bashoboye kuduha Karubira inshuro zika kuri zitanu nivyo ni cyakwiye mugabo je nagira afate kano kanya nshimira inzego z'igihugu je saisis vraiment cette occasion tubashimire cyane kuko umu diaspora wese yaje hano yavuye hano abonye ko ari considéré twarabonye ko hariho n'abarundi vyababaje bavuga ngo kubereka aba diaspora gusa barabivuze gutyo narabumvise kuko nari mu bariko babitunganya turabakane ko bigenda neza ivyo barabivuze mugabo nagenda babwire yuko iyumvira umuntu yafashe intege yiwe yafashe itike y'indege akazana abana akazana n'umuryango hanyuma bigaca vyanka kandi afise indwi zitarenga zibiri abafise umwanya muto agaca buri ngene yiyunguruza ugaza ko umuntu azasubira umutima wo gukunda igihugu nuko kizamo bizogora rero ikintu leta yakoze nuko twagira tubashimire bivuye ku mutima babandanye bagira iyo consideration kuko ni ikintu gikomeye cyane ikigira kabiri kwa aeroport ubu uye abarundi baje barashizeho service d'accueil abaca kwa aeroport bose barabizi
ivyo ntivyahoraho. Iyo service dakeye bashizeho ni service umuntu wese aje, hari abantu baza arabatama, hari abantu baza arabatama kazi, hari abantu baza ari bimuga, bakabura umuntu umwe abafasha. Ubu rero izo service ubu zirahari. Ivyo byavuye mu biganiro byagiye biragirwa n'abari muri diaspora n'abandi. Ivyo rero barabikoze, ico ni ikintu ciza cyane twovuga yuko twoshima. Ikindi naje gatatu, murabona ko bashizeho la semaine de la diaspora. Ivyo turabifashanya nabo. Jewe kuva ntanguye kuzandaza kenshi mu Burundi nabishikiye mu mwaka wa 2022 inama ya mbere yabereye Ingozi. Twaravuze tukaganira tugahura n'inzego, umuntu akavuga ivyo yiyumvira. Erega nivyo ni intambwe. Abantu baba hanze rero batandukanye n'abarundi. We wavuga ibintu ko avyumva. Ivyo muvyumve mubimenye. Hari ikiganiro cabaye twageze muri Sodenire, hijaje twarumvise ko abantu byababaje. Mugabo bamenye yuko abantu baba hanze bafise mindset iri different n'abarundi baba hano. Bafise état d'esprit itandukanye n'abarundi baba hano. Baze barabishira mutwe bavyumve. Abarundi baba hanze bobo kubwica afise ku mutima. Nta vya bindi cyuko akubwira ayumvira be. Ivyo nibiba muri bo. Abarundi rero bavyumve. Yumvise avuze ikintu nuko ari ico nyene yiyumvira. Narumvise ko byabababaje mugabo nibaza yuko batobibahora kuko bo bintumbere kuvuga bijya babivuze bagomba ko ibintu bihinduka. Ivyo nivyo nibaza, nivyo niyumvira. Rero turavye ingene irya semaine itegurwa, tukaraba ingene abantu bazunguruka, tukaraba nka guverineri wo mu Kayanza ingene batwakiriye n'abandi, niyumvira yuko ari ikintu ciza. Rero hariho byinshi cyane vyiza bivugwa bakora mugabo n'utwo tuntu tutari twiza natwo nivyo ko dukosorwa kuko ivyo nivyo biha ishusho nziza igihugu. Mu ncamake rero, mu ncamake nibaza yuko nitwagira umwe uko yabivuze tukabona imbere tukagira focus kuri nuzenya development, jewe nibaza neza yuko igihugu cacu nta kibuza. Nyama mubona abantu bajyana, nyama mubona abanyepolitike n'abandi baguma bari mu tuntu, mumba bari nkoresha ijambo rigwe tw'ubwabwa. Hari utuntu tutubwabwa vraiment usanga abantu barimwo twinyungu z'abantu, mugabe igihugu nikije imbere nikije hejuru. Ivyo bintu ntibizotuma twavaza. Twebwe rero nk'aba diaspora, twebwe nk'abantu bamaze kubona ibintu n'ibindi hanze kandi dukunda igihugu cacu, turiteze neza guterera. Mugabe dusaba abanyepolitike yuko batworohereza, ntibatubone nk'inzitizi, ntibatubone nk'intambara, ntibatubone nk'abantu mengo tugomba kubakura amata mu kanwa. Mugabo turi ngaho kugira ngo tugire ico no kwita complementarité, dufashanye twese kandi birashoboka kuko dufate kwijya vision. Jewe ndemera neza ko bishoboka kandi ijya byo twayigize yacu. Ibi yababwiye ko tuzoza turaje gusigura mu mahanga. Nagenda babwire yuko ijya vision niyo base kuko burya hari umuhinga yitwa Seneca w'umuromani w'umufilosofe yavuze ngo iyo umuntu atagira yaje ntazimira. Iyo rero utagira intumbero burya ntushobora no kugira. Burya iyi nyubakwa iri mu iyo ntumbero nyene. Iyo rero nitwamara ko twofise iyo ntumbero hakaba ari vision igihugu cihaye, nemera neza yuko twese ntitwabigira umwe umuntu wese agomba kutwononera kubera utunyungu twiwe, umugambwe canke idini canke ishirahamwe, tumubwira ati dabora igihugu. Tuvuga tuti turagomba yuko diaspora ndundi rungika abana baje amashuri ya kaminuza ijana bagende kunonosora ubumenyi mu hanze y'igihugu. Diaspora tuzotera mu buryo buzavana amahera tugeze ko mwico gihe turashaka kuvuga tuti tugomba turungike umugwi w'abarundi b'icabwenge hanze. Diaspora ikabikora, iyo ni inyungu rusangi, abo bantu bakagenda abantu bakagaruka gutera igihugu. Ni nkuko twavuga tuti twara diaspora turafise imiliyoni 50 z'amadolari umunsi, reka tugure indege ziguruka. Ivyo byose ni iterambere rya diaspora. Nukuvuga amahera yose azova muri ico gikorwa ikidutanguye azoguma yegeranywa agenda gukora indi migambi y'iterambere canke imigambi rusange canke gufasha uyu canke uriya afise ibibazo bitandukanye. Nk'akarorero nk'abajya abana bareka kuja mu ishuri kubera ko bavutse ari abana bo mwibarabara. Ico diaspora twugikora mu gihe twaba tuvuga tuti dufise uburyo bukwiye, reka tubikore. Mu ijambo rimwe rero nta mahera azova ngaha azogaburwa mu mufuko w'umuntu. Ico twanze tucumvikana. Nta mahera azoguma akora ibikorwa rusange, terambere rusange agaruka kuri babana. Mugani ico gituma watanze mu kubaka ino nyubakwa azori membre d'honneur imyaka yose.
nico tunabwira abarundi bo hanze bose nimwandikisha amazina yanyu kuko nta murundi wo hanze atagihambaga y'amadolari 10 cyangwa 20 ku munsi barayarya ayo yashize mu marundi 10 ngana reka rero tuyashire muri iki kintu tuzogume twibonamo umuzukuru wawe bazobone ku rutonde rw'abarundi 50,000 cyangwa 100,000 by'abarundi bo hanze bakoze kino kintu nawe ziragiye urizobeririwe babandi bazoba batanze urugero rushimishije amafoto yabo ntazonzimangana muri ino nyubako ntihazoba yanditse urumva rero twiyandikishe twubake izina ryacu kugira ngo nitwava kuri ino si bazovuge bati hari abantu b'abagabo bagera ku 100,000 bahagurukije la diaspora burundaise irakora ibintu by'amateka kurusha Benin kurusha Mali kurusha Senegal kurusha meme Israel kuko nibwo rugendo turimo rero cya gihugu c'isezerano Burundi tugomba dutangure kukibamo ko ni 2060 abarundi bahanze tugomba kugira uruhara mu iterambere rero wewe muzi ikibazo wabajije ozi nuko no kwishura amahera azoguma terera no kuvuga ni samiri creative tuteka karorero Eklezia Katolika murabona ingene kwisi ifise ishira mu muza bakubujyakira imbabare itabara imbabare siko mu bibizi none barabihe birabandanye no kuvuga ni igikorwa c'ikigongwe Eklezia Katolika ikacifata n'akarorero kugira ngo natwe nka diaspora dutanguye gukora kino kintu tukigitanguye gusa kikahaba nituzopfa tuzimanganye abarundi bahanze bazovuga bati hari ikintu cyakoze kandi harico bakoze mu guterera iterambere rusange bibire bizoca byinspira umurundi wese ari hanze kuko ndazi yuko ari abica amatwi haraho shetani gikoresha navuze ko amajwi mwumva atajaje ishaka ry'Imana bari ya shetani amajwi aguma abwira abantu kudakora kuba ibinebwe kuba abantu babandi badahinduka ni shetani nta kindi abo nabo ntibabuze mugabe ikigihagaze shetani nizosubira kuvuga n'uri hanze wese yari yaranyegeye azocagaruka avuga ati nanje ndemeye ama penalty nubwo ntashizemo nimunshiremo nanje nitwe umunyamuryango mugabo bitaragenda uku bose bazoguma babona yuko aho bari uza gukora mu Burundi uza gutembera igihugu atari umuntu afise ubuntu abakacamuha amazina yuko ayatumwe ari igikoresho ari biki ubwabujwe bwa shetani rero ijambo rimwe ni muze dukorere hamwe twiyubake kugira ngo nyuma tuyishitse ko uwatanze agira agateka kiwe mugabo ndakugiza ukuri munazo yakanze gaha wese azoba ari umuntu muzima azoba ari umuntu umushinga n'umufasi n'ujunja n'ijambo yiteguye guterera muri ya vision 2040 murakoze Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 96 tuba tubikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose.